abane namwe inshuti bakundwa muriko murakurikirana imbonesha kure yacu ya BTV. Ni umwanya mwiza wo kubashikiriza amakuru mu Kirundi twabateguriye, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Ngo kugira uboneke yuko udakenye tegerezwa n'imiburiburi kuronka amafaranga 1,500. Ivyo ni bimwe mu byashikirijwe n'abahinga n'abashakashatsi mu nama yatunganijwe n'abahinga mu by'ubutunzi bari kumwe n'ikigo ca Istebu. Ngo baridoga ko bataronka ababashorera ibidandazwa vyabo, bagasaba leta ko yobasubiza mu isoko ya Kotebu. Abo n'abadandaza basanzwe bakorera hariya mu isoko yo mu Ngagara. Turafise n'ayandi makuru atari make twabateguriye, kaze. Nongeye kubaramutsa ndabaha nikaze kugira ngo mushobore gusubira gukurikirana idonido ry'amakuru twabateguriye. Mu ntangamarara twabamenyesheje yuko ngo kugira uboneke ko udakenye utegerezwa kuronka n'imiburiburi 1,500 ku munsi. Ivyo biri mu vyashikirijwe n'abashakashatsi n'abahinga mu nama yatunganijwe n'abashakashatsi n'abahinga mu by'ubutunzi bari kumwe n'ikigo ca Istebu. Raymond Prosper niyo nkuru. Abarundi bangana ibice 51 barakenye, kandi abo bakenye umuntu umwe akaba afungura amafaranga atarenga 1,500 y'amarundi. Ivyo vyemezwa na Niyongabo Gilbert, umwigisha wa kaminuza akongera akaba n'umushakashatsi mu vy'ubutunzi. Ku biharo bafatiye ko baharuye ku mahera yumvikana y'amarundi yuko basanze amahera umukene ateza kuronka kugira ngo ntiyitwe ku mukene ari 1,500 ku munsi. Abarundi nk'umuntu umwe ari bice 51 kwijana. Ivyo biharuro vyerekana ingene abarundi babayeho hatibagiwe amikoro yabo, bizofasha abategetsi bafata ingingo baronka ico bafatirako. Ivyo vyashikirijwe n'umwarimu wa kaminuza akongera akaba umushakashatsi mu by'ubutunzi Nyamweru Jean Claude. Iyo enquete ishobora gufasha kugira ngo hasohoke ibiharuro, hasohoke ivyegeranyo vy'ubuhinga biri mu bwenge bishobora gufasha abafata ingingo zo guteza imbere igihugu kugira ngo bavyisunge, kugira ngo noneho utwigoro bariko baragira two guteza imbere igihugu tube dufise ishingiro rifashe ry'ukuri kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere. Ivyo vyose bikaba vyavugiwe mu ruganda rwatunganijwe n'abashakashatsi mu vy'ubutunzi bari kumwe n'ikigo Istebu, abiga muri master mu vy'ubutunzi hatibagiwe amashira hamwe mpuzamakungu ya PNID, UNICEF, Banki y'Isi yose hamwe n'abamenyesha makuru. Raymond Prosperi niyo nkuru. Baridoga ko bataronka ababashorera ibidandazwa vyabo, bagasaba leta ko yobasubiza mu isoko yo kuri Kotebu. Abo n'abadandaza b'ivyamwa hariya mu isoko yo mu Ngagara. Reka dukurikirane Milix Mugisha. Inyuma yaho bafatiwe ingingo yo kwimurira mu isoko ya Ngagara, abadandaza b'ivyamwa bahora bakorera inyuma y'isoko ya Kotebu, abo badandaza barashima, bavuga ko kare bakorera mu mutekano muke ariko kubu batekanye. Cyambere dushima nuko kare tutari dufise aho twari twicaye twarangura ibintu bakabiterura bakabitwara, ariko ubu nuko aho dushitse ubu aho dushikiye ngaha turicara tugatekereza tukadandaza. Nimba wo bawuza amahera utuma wiryamira mugabo uryamye hamakavye kusanga ivyawe bitekanye. Nubwo biruko hari abadandaza bandi bidodomba bavuga ko muri iyo soko ya Ngagara atabaguzi baronka, bigatuma ibidandazwa vyabo bihafira kuko bimara igihe kinini. Ukuri twe turahura n'ingorane nyinshi paraporo turi hariya kuri Kotebu, kuko hajya hari uruja n'uruza, turagenda hariya ku mirima tukazana ivyashara bizimvye. Navyo ibi vyashara vyacu n'ibintu bitanabikwa, ariko ahantu dukorera n'ukuri tuko turavyitegereza vyanka gusa ko dutaha nabundi ho tuba twaratashe. Abadandaza bagasaba ibintu bitandukanye, aho bamwe basaba ko hokongerezwa ibidandazwa bigurirwayo, abandi nabo bagasaba leta ko yobasubiza ku isoko ya Kotebu. Hano kuri twebwe ico twosaba leta
nuko gusa yofata n'abantu n'abajya abantu bataje keneye hamwe hoza ibintu by'imboga nk'imikeke hakaza indagara ukuri ndabona yuko umenga natwe abadandaza b'itomati kubadushikiriye twobinginga bakadusubiza kuri Kotebu ari bikunda n'ukuri nk'abavyeyi bo dutabara kabisa. Mwomenya ko muri iyo soko ya Ngagara hacibonekeza ibibanza vyinshi bigaragara. Mugisha naho ibarabara ry'igihugu inimero imwe ryarangiye gukorwa na cane ku muferegi uri kuri iryo barabara, abene gihugu bari muri quartier Nyabagera baridoga ko bataronka amazi, bakasaba leta yuko yobafasha bakaronka ayo mazi. Penyela Kazemwami. Aha turi ni kwibarabara ry'igihugu inimero imwe aho zakoga umuferege ariko ivyo bikorwa vyararangiye. Bimwe mu bibazo vyaharanzwe harimo kubura amatara n'amazi. Bamwe mu barangurira imirimo yabo kuri iryo barabara bemeza ko ikibazo c'umuyaga nkuba catorewe umuti. Bamaze guheza umufurege amatara nta mwanya munini waheze atasubiye kuboneka. Ego acika bisanzwe nkuko hande hose ashobora gucika, ibikorwa bikabandanya nkuko twahora tubikora. Nubwo biruko abene gihugu barabangabiwe n'ikibazo cyo kubura amazi kuko ngo nayo bakoresha bataza hava. Turafise ingorane y'amazi gose kabisa muri kariti. Kamazi urazi ni yagira urugo n'ubworo nk'utucana utagira amazi kica kiba ikibazo. Amazi ni meza gusa nabipimo bayagiye babijeje. Bayifashisha baratekesha n'abayanywa barayanywa. Zingwara twobura kubyibaza kuko aya mazi ntituziba. Basaba abatunganije umuferege ko basubirizamwo imiringoti itwara amazi kuko kuyagura bibazimba cane. Ibidimi imwe tuyituma kuri Sensa, twasaba rero tukazoronka amazi nkuko twahora tuyaronka. Yatuzanira ari fagitire ikenewe tukayiriha. Iryo bura ry'amazi rikaba ryatanguye mu kwezi kwa Myandagaro umwaka uheze, igihe ikigo cy'igihugu ARB catangura ibikorwa byo gusanura uwo muferege. Kazimwami arakenuye. Ihohoterwa rikorerwa abakenyezi rirashobora gutuma bagwara ihahamuka. Ivyo biri mu bimwe mu vyashikirijwe mu ruganda rwateguwe n'ishirahamwe ry'abakenyezi b'abagenzi Arlette Mugisha. Uje gukira ingwara aragira ariko hano mu gihugu cacu c'u Burundi ko haracibonekeza abantu bakigendana ibikomere gushikaho ubuzima bwabo usanga benshi bagenda bafise ihamuka. Ari naco catumye ishirahamwe ry'abakenyezi b'abagenzi France Women Association rifashwe mu mugongo n'ishirahamwe rya Onifame ritunganya ikiganiro kugwaruka n'abakuze kugira barabire hamwe ngene ivyo bikomere vyokira. Parfait Nahuba umuhuza bikorwa muri iryo shirahamwe aratubwira intumbero nyamukuru y'ico kiganiro. N'umugambi rero waje kugira ngo dushobore gushira mu ngiro uvuga ko ari nk'ihangiro 1325 riza riva mu ishirahamwe mpuzamakungu ONU ifise inkingi zishika kuri 4. Iya mbere niyo ko umukenyezi ashigwa abamwo mu nzego shaka gufata ingingo. Hariho inkingi igira kabiri gukingira agateka k'umukenyezi. Inkingi iyo ni inkingi ya kabiri. Inkingi ya gatatu gukingira amabi ashobora gukorerwa umukenyezi. Hanyuma iyigira kane niyo gushigikira umukenyezi. Kugira bashike kuri iryo hangiro, Jacqueline Kanyange yize ivy'imibano aratubwira ingene bazokorana n'uwo mugambi kugira abantu babohoke ku mitima ndetse agahamagarira n'abarundi bose kuvuga ikibabakiye kugira baruhuke ku mitima. Mu bisanzwe twararavye dusanga by'ukuri muri Bujumbura Meri hari aba intellectuel benshi. Rero usanga dufise ibibazo cyane kuko kenshi umuntu w'umu intellectuel avuga ati narize, ntashobora kuvuga ibintu vyiwe fasirema. Tubatumira ko bokuguruka bakiyugurura kuko iyo uvuze urakira. Uwo mugambi ukabukorera muri Bujumbura Meri, Cibitoki, Bubanza, Rumonge, Makamba hamwe na Gitega. Naho bafatwa nabi rimwe na rimwe ngo barafise akamaro kanini abo n'abafasha gutondeka imodoka ndetse no kuzicunga ku maparkingi mu gisagara ca Bujumbura. Pierre Claveri ruca mu vyuma. Ni kamwe mu buzi benshi bafata ibisanzwe kandi gafise akamaro kanini yaba ku bafise ingendeshwa canke ku bagakora.
kuko gashobora no gutunga abo bagakora nk'uko uyu twavuganye avyemeza. Karantonze igihe kinini fasha gukuramo imodoka ngaha kugira ntibagire isanganya, hariho badufata nabi. Agasaba ko mu kurindira ko leta ibiyumvira ikabaronderera ubundi buzi bufise amategeko abugenga ko abo baba bafashije gutondeka ingendeshwa zabo bobahemba bitagoranye kuko baba bakoze. Babasaba baje tukabaparika tubarabiye neza ntibagire isanganya, natwe bakaduhemba kuko natwe tuba twakoze akazi kugira ntibagire iryo sanganya. Icyo nosaba igihugu ni uko iyo turondera akazi dukora tukava ngaha tukarondera akazi keza kuko ntituzoguma turi ngaha. Ivyo biruko mu gihe uwakoze ako kazi ashobora guhembwa canke ntahembwe. Travel uca mu byuma urakenuye kuri iyo nkuru, ni nayo ndetse turangirije ko amakuru yacu twari twabateguriye kuri uno munsi. Nkaba ndabashimiye mwese mwashoboye kuyakurikirana, ariko kandi nshimire n'umugwi munini wabamenyesha amakuru ba BTV bagiye hirya no hino kugira ngo bashobore kuyatororokanya. Nshimire Raymond Prosper niyo nkuru yashoboye kuyahagarikira, ndetse na Jules Boris Ingabire na Penyela Kazemwami bari mu buhinga bw'ivyuma. Imana ibafashe naho utaha, murakoze.